jewe umukobwa naramubonye kandi nace ndamwibwira deja naramubonye naramwibutse kandi kumbwira yuko atariwe ni ibintu nashobora kwemerera Karim. Umukobwa araboneka ko ari ikintu Mina yigize kugukorera mu rukundo. Minawe tuvae sale 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 maua he maua va vizuri tufanane mina wewe tunendana menitega chambo nimenaswa kitambo sina ujanja kwako nyanga nyanga nimena. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishashe muvuga muri industry ya Buja Flavor nkuko tuma tubikora. Reka tubaze tukingurikira imana muri kumwe natwe dusura tukingurana n'ubwi abakunzi ba Buja Hit TV. Uno munsi rero ndi kumwe n'umuntu w'umustar ariko mwenshi mwe kuca mwibaza mbe umustar ninde. Ndafise igituba ndamwise umustar ko n'umuntu azwi cyane ngamo Burundi, abantu benshi baramuzi, mbese n'abasari batari bo ngamo Burundi benshi baramuzi, ariko akaba ari umuntu w'amabeshi cyane. Bite bro? Poa sana neza cyane kabisa. Ku izina ryiwe ndamuzi ku izina rya K, akaba asanzwe aririmba kandi akaba azi ku izina rya K Back. Afise indirimbo yiwe nshasha guys, yatumye tumurondera, ariko ari izindi nkuru nyinshi tumufitiye tufisha kumubaza byinshi. Vivi tena mzee? Poa sana bro. Neza cyane uradundega man. Meze neza Bro, ko waberewe man, umetokelezea kinoma bro. Asante sana yeah. Namuna kuge kuberewe man. Sha ngira ngo ni kubera navuye muhera ninjira mu kazi sinari bwatembere ugira ngo hagera abambona. Yego Hajyanye man, ufise umuntu aguhanuza mu byerekeye kwambaraga man. Ico kintu kweri nta muntu numambwira ati bigimeze uko bimeze uko, yani jeje nyene ndavyimenyera. Hajyaga kiga K Karim ntibirashika umukobwa akakubwira ko uberewe man. Aba mababimbwiye kenshi benshi kandi. Yego Kuko nakubwiye ko uberewe man, uvyifatamwe gute? Uravyumva nyene na y'umuntu aberewe ababerewe n'umutima ucutwenga. Timura twe. Kabisa. Ni indirimbo yiwe nshasha rero yasohoye, mbe hagiye indirimbo yitwa gute man? Je ndayivuze navasanga n'ababeshi. Yitwa Sale. Sale. Yego. Ki Sale? Sale ni novuga yuko ari nka sale kubegwa ukambara ibintu bisa. Niyo Sale nka kujyo ushobora kuba wibarutsa amahasa hama ukabambika ibintu bisa, abantu bakundana bakambara ibisa. Noneho ubuheze ndibaza ko abamama ku munsi mukuru wabo babonye ko bari bambaye ibitenge, bari bambaye Sale. Ni indirimbo right now imaze 1 week, ikaba ifise 1K. Uvyakira gute bro? Ndabishimira Imana, nkabishimira n'abafanzi n'abantu bose bayakiriye neza. Niko novuga ko kugira ikintu kibe kuriya nuko kiba gisanzwe ari cyiza, niko notahura. Nkashimira n'abantu bashimye ku likinga kushaka ryama views ibiki bose nyene ndabashimira cyane gose mwe byimva mutima. Kabisa. Igitangaje nuko tubonye cover y'indirimbo biratandukanye n'umukobwa twabonye. Umukobwa Queen video twabonye aratandukanye twabonye muri video man. Byagenze gute bro? Umukobwa nakoresheje muri video nujye nyene nakoresheje umukobwa mbona yuko ashoboye kwactinga muri video, hama no kuri cover nkoresha umukobwa wundi mbona yuko ashoboye gukora cover neza nkuko nabishaka. Yego umukobwa yakoresheje kuri cover y'indirimbo Sale, novuga yuko muramutse twarigeze korana ikiganiro, aravuga yuko ko ari umukobwa wa mbere afise ibisusu ngaha muri industry ya Buja Flavor. Karim, wavyakiriye gute man ko wakoresheje umukobwa yarakuzimvye bro? Uwo mukobwa wowe umuzi? Ariko ndamuzi kandi si rimwe maze kubabona man, ari amafoto menshi kandi baravuga yuko ko man ko wamugendana man. Sinzi ko wajewe umukobwa nawe bro uvuga nawe nzi man. Ujya mukobwa nyene kuri cover umubezi nk'umufati inyuma gutya kuri cover, ndaza kwibereka abakunzi maraza kwibona umeze kuri cover umeze nk'umufashe inyuma man, ku bintu vyahuje gutya bro. Ego ujya niwe yashoboye kuba bishoboye kuko niwe nashimye ko aje kuri cover kube niwe abishoboye, hama video nakoresheje uriya kuko mbona uko nawe ari shoboye video. Tutaraja kuri wa video kwanza, tukiri kwanza kuri wa cover kwanza kuko niyo twabanje kubona kwanza. Karim, si bwa mbere tubonye ifoto muri kumwe n'ujya mukobwa Karim. Uwo mukobwa uvuga nuko ntatahura uvuga uwo ari we. Ujya nyene muri kumwe kuri cover. Sinahura ninde
mugabo je ndamuzi mugabo kubera ko kuri cover nta sura yiwe ibonekana sinzi yuko we wamumenye Naramumenye. umuntu mu bwongo n'umwarabukazi muramuzi umukobwa mwiza cyane twakoranye ikiganiro avuga ko afise ibisusu bimeze neza cyane kandi Karimu nizere yuko nawe nyene mu bituma mugira mugireyo cover bro ngira mu ya bisusu urabona ko warabyisunze kubiraba man warabifashe no muri cover man birabona ukuntu bifata bro ntandi hantu wafashe ndizera ko atandi hantu wafashe muri cover twashaka cover nziza yego isarisha nyene risare isare nziza cover nziza fete iri romantique nziza niyo mpamvu nakoresheje uriya mukobwa mugabo sinamukoresheje kubera ko ivyo byose nuko naona gusa yuko ari washoboye cover ndondera ego ntuhabikoze kwera bya bisusu ariko rero Karimu kuri kutakoresheje abandi bakobwa ucishima koresha ujya wenyene nuko naona ko ari wabishoboye ego amakuba avuga yuko mugendana Karimu byakira gute Karimu kandi ngo yirigwi wawe Karimu ngayirigwa iwawe wanje aya nukubesha je ntiyirigwa wanje ba arafisi iwabo abiwabo nambi wacu ntibishoboka ko yokwirigwe wanje kandi byo byose ndibaza ko afise akazi kiwakora niyo kwirigwe wanje ko simfise akazi ndamukoresha ego ari abantu badatahura ubugenzi bw'umukobwa n'umuhungu Karimu yagiye ubugenzi canke n'urukundo murimwo Erega nuko ntamenye kwanze uri kumbwira nde uje nyine ukuri cover birabone kujya mukobwa ndamuzi twarakoranye ikiganiro ndamuzi imbere n'inyuma ndamwibuka guys umuntu mwakoranye ikiganiro mwibagira gute ndamuzi Karimu nje Mina no ujya siwe ujya Mina siwe ninde ujya ujya n'undi mudada mwiza ntonaka umukobwa mwiza desha ujya ni Mina none uraba ni Mina oya siwe biraboneka ko ari Mina kandi si ubwa mbere amafoto mwifotozanye muri kumwe na Mina mbe basi nta foto ufise uri kumwe na Mina ga Karimu ba Mina jenzi na ba Mina benshi Mina umwarabukazi umuzinanya ba Mina abarabukazi benshi tugiye muri Asiatique turasanga abakobwa benshi bitapana ba Mina ba Mina bariho barabukazi muyinga hari iwacu mu Kirundi yo muzinanye n'abakobwa bangahe ba Mina nka batanu maze ugenda n'abakobwa bangahe ba Mina nanu muragenda ujya byagenze gute ajya uyuhewe uvuga yo kuyikava abo bose urumva ko abagenzi banje mugabo gusa rero numva ndakubwire gute oya icyo ngomba kukubaza nizenya Karimu nuko ku ifoto je umukobwa naramubonye kandi nace ndamwibwira deja naramubonye naramwibutse kandi kumbwira yuko atariwe ni ibintu nashobora kwemerera Karimu umukobwa araboneka ko ari Mina kandi si ubwa mbere tumaze kubona ifoto muri kumwe Karimu biravugwa nga yuko mugendana na Mina ko muri mu rukundo Karimu nakubwiye ko nzine na ba Mina barenze batatu ushobora kumbwira ni Mina uyuhe wowe ushaka ba Mina bangahe wewe je nziba Mina batatu barenga bameze gute zinanye na Mina umugenzi wanje bose n'abagenzi yego zinanye ba Mina bameze gute ibyo nkeneye kumenya ndakomeye ubwo ari muri abo bakobwa harimo abametis harimo abatara metis yego ibintu nk'ivyo muri abo bametisi nizere ko si babiri cyangwa batatu umwe ndi bato ni umwe uwo mumetisi rero niwe niko ndavuga umwe w'inzobere wamume ego kandi si byiza guhakana umuntu Karimu umuntu mwagendanye kandi nizere yuko bije mwasangiye sibiki ntitwagendanye nk'umukunzi wanje Mina uvuga n'umugenzi wanje like my sister n'umujama bo like your sister niko tubibona plutôt niko ubivuga wewe ariko ko tubibona kwebwe siko tubibona amafoto atwereka isura mutwereka bitwereka yuko muri mu rukundo Karimu ntituri mu rukundo na gato Mina ni umugenzi wanje dufatana nyine nk'abantu novuga yuko ari umuntu iyo mfise igikorwa fulani canke nawe afise igikorwa fulani turatereranira ivyumviro akambwira ati twifuza ko vyogenda uko kugira ibi bigenda uko ibi biva ha bigenda handi yego nibirashika ukumva ko mwifujije Mina unasikia unamtaka Mina tuzinanye imyaka myinshi cyane nukuvuga n'umugenzi wanje yo hafi si umuntu tumenyanye uno munsi tuzinanye igihe kinini nukuvuga yuko tuzinanye tukiri nabato mugabo nari mukuru kuri we wari muto yagiye arakura nanje nkura urumva akura nanje nkura ndamufata nka sister wanje mutoya
ntibishoboka ko no mwifuza. Ikihe kintu Mina yigize kugukorera mu rukundo? Ntitwigeze dusohokana mu rukundo. Urukundo mvuze urarutahura? Urukundo wewe uvuga nibwo ntatahura urwariko. Kiretse muri abagenzi none turi inshuti. Abagenzi ntibakunda? Abagenzi none na Mina ntimukunda? Hariho urukundo rwo kuba usohokana nk'umusheri, umugabo n'umugore, ibintu nk'ivyo. Hariho n'urukundo twita urukundo iyo ngwaye ukangaruka ko canke iyo nshonje ukangaburira. Abagenzi barakundana ariko abagenzi urukundo uvuga rw'abagenzi ndahura. None ntibirashika gukunda mugenzi wawe. Mugenzi none nagira uranka abantu bose none gaga kari. It's okay. Umbwiye gukunda umugenzi aho ndagutahura. Birashika rwa rukundo rumwe rwo gusohokana nk'umugore n'umugabo. Ariko uratahura ko abagenzi bashobora gukunda? Yego barashobora kuba abagenzi. We na Mina murakunda? Turabagenzi. Muri abagenzi nimukunda? Oya ntidukundana. Umva rero Mina uramwanka? Sindamwanka. None umuntu w'umugenzi mwanka. Igishanye cyo kuba nk'umuntu n'igiki? Igishanye cyo kuba nk'umuntu no kuvuga ko muri iki kintu turimo muri ino myaka turimo umuntu atahura ko abantu bakundana gukundana ari umuntu abasohokana n'uwundi. Nje rero Mina ntidusohokana ni umugenzi wanje kandi umukunda inshuti yanje ya yindi nshobora kwitura umwanya wari inshuti yawe ntayikundaga kare ni inshuti yanje magara ntayikunda none inshuti yanje nemera ntayikundaga shaka ndenze kwiki ntayikunda urashobora kuba inshuti magara ariko usanga ntuyikunda nuko nyene wewe ntayikunda ahuruko gusa yuko ari inshuti yanje Karimu urafise umuvukana ntawukunda ndamukunda urafise umugenzi wo mukorana nga muri salon ntawukunda muri gwa rukundo nakubwiye urukundo mfise wewe ushaka kuvuga ntandukaniriza basi Mina aho uri Karimu ntagukunda nawe uri umugenzi wiwe ntagukunda uri umugenzi wiwe gusa ntidukundana uri umugenzi wanje ntawukunda Mina jewe nuko kwimvira kumukunda afise unda mukunda jewe ego nawe afise wakunda gusa Gemina turabagenzi dufashanya muri vyinshi ngwaye mugenzi nta rukundo ruharire bangwaye muri mugenzi nta rukundo ruhari mugenzi kwa havanone man mbwira mvuge ncumure none ese gucumura Karibu nibisanzwe kuko mvuze ati murakunda turakundana nami yego kabisa ego ni Karibu nitwo turavugana turakene kumenya vyinshi reko mu Queen video yakoresheje baravuga yuko hari ibindi bintu vyinshi byishije muri ya video mutashimiye ko mutwereka Karibu byari biki Karibu nta bintu na bimwe vyihishije kandi sio turakwanza na kuongelea kubitia kudetideti na wanawake sana wewe man kubakubura sharp shooter bro barabivuga man la bamvuga ko wiki bavuga mukobwa baravuze yuko ari ibintu twe tutabonye muri video byo byari biki Karimu twe tutamenye Karimu jewe K-Back sinzi gukora ibijanye mu kuvuga K-Back agiye mu kazi abagiye mu kazi ibindi bitajanye n'ivyakazi arimo ntibikogwa bisigura ko muri video nagiye gukora ibijanye na video ibindi vyinyegeje nyuma ya video navyo ujya mukobwa ninde yamuronde ujya mukobwa kwanza icambere nta muntu numwe wo muri industry ya music ngaha asanzwe amuzi nta n'umuntu yari bwamubone muri video nimwe mu gihugu cy'u Burundi ikigira kabiri ujya mukobwa namukuye Dar es Salaam namukuye muri Tanzania aje gukora video yanje cyonyene gusa nakindi simba tari banga wamuresha ngaha oya nibanga ryanje sishobora kuvuga Burundi mu mashilingi cyangwa amadolari namurishe amafaranga namurishemo twebwe mu Burundi amadolari nakora dukoresha amarundi namurishe mu amarundi aravunjwa mu mashilingi namurishe marundi namurishe menshi kuko gukura umuntu Dar es Salaam kumishikane Muyinga kayanza mpaka Bujumbura rumva agakora video agasubira inyuma kamurihira gusubira inyuma rumva nakazi kanini yalikuja na usafiri gani bro bon yaje n'indege yari package ni muduga kuko nawe nyene yaramfise ku mutima yumva ko hari ico tugomba gukora yarafise ku mutima yego kandi kusibutari hafi bon nawe nyene mwari musanzwe muzinanye bon ntiyari kuvayo tutazinanye nako musanzwe muzinanye twari dusanze mu camake tuva ahantu hamwe yego aranzi sibijya byo muri video twabonye gusa hari ibindi kuva kera mwari musanzwe muzinanye bon
ndamusumba imyaka deja tuzinanye n'abakuru biwe mwarigeze no kuba abagenzi mwarigeze no kuba abagenzi twari tuzinanye tugenda tuzinanye n'aba grand frère biwe aba sister biwe hama ndamubaza yuko ashobora kumfasha akazi arambwira ati akazi nyabaki ndamusigura ico tugomba gukora aranyemerera ariko ubucuti si ubwo hafi Karim umuntu arinze anyemerera ico kintu ntibisigura yuko hariho ubundi bucuti kuba tuzinanye hariho n'ubucuti yuko akeneye naramuriha kuri umuntu turetse kumuriha Karim ubundi bucuti twe tutazi novuga ubucuti bwabundi bw'indani n'ubucuti bwushese kuvuga gute Karim ubucuti novuga ko n'umuntu kwanza dusanzwe tuva ahantu hamwe wabitubwiye ko muva hamwe Karim nibwo bucuti bwose Karim hari ibintu udashaka kutubwira ubwo buzima bwa mbere mwari musanzwe mubayemwe n'ubu bushasha nibwo dushaka kumenya Karim hari ikindi kintu cyo bakihishije kuko amakuru twaronse tubwira ko hari ibintu byihishije muri rya video mutashimye ko twereka hajya muri rya clip na bindi bintu biriho aya nta kindi kintu cishishije atari uko gusa ari image mwakuyemwo ivyo si je nabikuyemo nimba hari ama image yavuyemo wabisavye kugira bayakuremo oya nibaza yuko direct niwe yagomba gukora ibijanye n'akazi kiwe sije nagomba kumutegeka ko igihe twagiye gukora video twaranditse turabona ibikenewe twakoze ibikenewe birahera hama bimaze guhera niho guca dufata turagenda hama direct aragenda arakora akazi kiwe arakarangiza hakurikira kuma video bigenda fresh tugumye kuvya abakobwa nitwo bivamwo Karim kandi asanzwe afise andi mateka menshi cyane umustar usaje nga mu Burundi niwe amumwa Karim emitingo aravuga ko ukoresha imiti kuri kinone abo bastar batagenda hani Hanuman sio kona bitu wa madawa Juksa ki Japan we sijui Fisto Abdulazaki akuja hapa muri preparation nuvuga ya cyane cyane ya kan ni wewe nubu mwanya Makenzi mwarukura mu mwamani nasanze Makenzi urukura mu man bose ni wewe Satbi ni wewe Fires ni wewe man gute bro dukoresha nibiki kumwa ni akazi kanje sanzwe nkora nukuvuga ko sivyimbeshere kumwa ndabizi niko kazi pembeni yo kubandi umuririmvyi ahubwo pembeni yo kuba ndi umukwaferi nkora niyo kazi yo kuririmba niko no bivuga kuko ubwa mbere ntangura kuba mwahama nkaba uwo muririmvyi kumwa abastare ndabamwandisi iriko n'ubunyene na mu bastare bangana gute benshi batari bongaye mu Burundi bangaye benshi tudondegera amazina nk'abata benshi baringa Joxy Diamond nageze kumumwa last gihe yazo ubwa mbere hari hepfo ku Kirezi na mumoye bamwita Bravan wo mu Rwanda naramumoye Tom Close naramumoye Gitoko ni benshi Kidumu n'ubunye yoza ngaha ni kwa kundi nyene abastari ni benshi ba nk'intamba mu rugamba yo ni nka bose Makenzi twamubonye ego niko bimeze mateka ntuva tukuru kuyafise bro una dawa man ni Imana iguhezagira mu vyo ukora no kuvuga ivyo nkora ndabikunda niyo mpamvu ndabishiramwe ubumenyi cyane abastari bose baje nga mu Burundi bace bagenzi baziwawe gamana nawe we ni wumva ikazi nimbo yikoro yikunda no Chris Brown yoza ndazi ko ari uwo mwama n'ubunyene Chris Brown yoza naho hozana akazana na Robert Kelly telefone ya mbere ni kwa Kayback allo ni sawa uri biva kuki none kugira bakurondere wewe man nuko nshoboye nibo bakurondere cyangwa ni mu baronde none ariko muri telefone yanje zishobora kuba notunga nimero ya Chris Brown nibyo mugomba mfise nimero ya ntuzenye oyo umuntu yamuzanye ni waba yifise ntanuko ndamurondera kubera ko simba mbizi yo simba nzi yuko umunsi akeneye kwimosha simba nanamubonye mba nibereye no muhira ntari muhira cyangwa kumva barambwira ati ejo isaha nini ku isaha uzoze ku hotel anaha ukora kazuku canke ejo ku isaha nini uzoburi ngaha tuzokuzera umuntu umwakire umugirire vyiza mbe ibibora bifise yes ibintu vyose bijanye n'ubustare ndabitunze ngaha kabisa ni Karim tuko turavugana byinshi ariko ni ikibazo nkeneye kumubaza ku byerekeye biri gato ya interview Karim uramaze kwagirizwa inda iyo rero ndaki yani mwisho
je ntibaranyagiriza inda kweli. Karimo ariko bayinyagirije nce ndayemera ariko Karimo aramaze gutera inda cyane. Yego Karimo baramaze kwagira ntibarakwagiriza ariko baramaze gutera inda. ndamaze gutera inda ntibaranyagiriza kubera ko ndizi ndayitera mbanzi yuko ari gwanje atari gwanje niwe ndakw'inyagiriza. Sasa rero mu gihe batarayinyagiriza iyo si gwanje. Umukobwa mubi kuri Karimo araba Ba kuri jewe umukobwa mubi kuri je ni maraya gusa. Yego umukobwa w'imaraya kuri je ni mubi. Imaraya ntazukunda Never. kuri gutakunda imaraya. Urumva nawe ico kintu sinibaza ko hari umuntu agikunda. Ugikunda nawe ni guyiwe ariko kuri jewe umukobwa mubi ni maraya tu. Yego Umukobwa mwiza kuri Karimo abasa gute? Umukobwa mwiza kuri jewe ni umukobwa w'indero gusa tutarabyisura amaso azicari yitahura. Uwo mukobwa ni mwiza. Mataye Ibyo sinjayo bivana na taye yukunda ni je nkunda. ubuye nakanyunyutse Ari guyanje nipo. urashobora kunda akantu kanyunyutse Ari guyanje ni kamutoye yari bon. numva riso ego yari Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'amakibaza nabishashe muvuga muri Industry Buja Flavor. Karimo rero natubwira ibikorwa rero agiye kuduha vuba very soon. Akazi ni kenshi cyane nkuko ndiko ndavyiteguramo ndabikora neza ndabipanga. Ndiko ndakora video kwanza kugira ndabe yuko vanga ikagera handi. Ndaba yuko ejo hazoba heza gusumba uno munsi. Nivyo ndiko ndifuza. Ndiko rero ndagerageza kuraba ndabe video iheze mu ncamake nko mu mezi 3 canke 4 ndashobora kurekura ikindi gikogo naragikoze ndiko ndagikora ncamake kiriko kirategurwa. Urazi nasohoye indirimbo ntevye nari maze hafi umwaka wose imyaka 2 ntakora akazi nariko nditonda kugira ndabe ni giki cyatumye mu vyo nakoze ubwa mbere bitanteje imbere. Rero ubu uye niho naciye mfata umwanzuro wo kugira gute wo kugira mbanze ndindire mugabo ubu najenje mu kazi. Naritonze ndabona aho vyapfira hamwe ubu uye nakazi niko navuga. Ku muntu wiba yifuza kurikirana Karimo kuri Instagram, Facebook page, novuga Twitter, YouTube yitwa gute? K-Back. Hose ni K-Back. Wani kuri Instagram wandika Karim Back. Hama kuri Twitter wandika K-Back. Kuri YouTube wandika K-Back. K-Back. Hose ni K-Back. Yeah. Nakoze cyane Karimo. Thank you son. Ariko niwagize freestyle kidogo bro. Minawe tuvae sale maua he maua va vizuri tufanane mina wewe tunendana menitega chambo nimenaswa kitambo sina ujanja kwako nyanga nimenaswa Bisa menaswa ni Buja Hit TV cyakinyamakuru cy'amakibaza nabishashe muvuga muri Industry Buja Flavor on the mic yari Benny behind camera Scott professional. Tuzosubira inshallah imana bikunze ntibagire kugira subscribe. Bye.